kigatoza amatagisi kira Burundi kira kuserize kandi no munsi tuje kubugarira tugenda twugaye mudufashije mugasohoka nko mu minota 5 tukugara mu bamukoze tuko tuyishuza amadeni yose ya oberi nkuko mwabyumvise itegeko ry'umukuru w'igihugu tugejeje gutanguza igikogwa cyo gusaba yuko abafise amakori batarariha yuko boyariha ndetse hakajamwo n'akantu k'ingufu. Iki ni igikogwa cyari cyatanguye haciye iminsi twarabarungikiye amakete turongera kandi turabamenyesha ku radio no kuri televiziyo yuko abantu bose baheraniye ikigobe yuko bategerezwa kugenda bakariha amakori baheraniye OBR. Iyo rero byagoranye bakanana cyane bica bisaba yuko tukoresha ibikenewe ndetse ibyo turekurirwa n'amategeko kugira koko bareke kuguma bafise amahera y'abene gihugu mugabo bayajane muri OBR kugira ayo mahera ashobore gusubira mu bene gihugu. Ni igikogwa rero tutanguye ndetse murano ko tugitanguriye ngaha mu gisagara ca Bujumbura mugabo tuzobandanya no ku bandi bose ndetse no mu gihugu hagati. Tumenyeshe kandi yuko amahera ari muri aba banse novuga kuriha OBR yose hamwe angana hafi imiliyaridi zishika amajana 3. Murumva rero yuko ntivyokunda yuko ayo mahera yoguma muri abo bantu kandi ari ayabene gihugu. Nico gituma duca dukoresha uburyo bwose durekurirwa n'amategeko kugira ayo mahera tuyagarutse. Ni intango y'uno munsi aha ndetse turashize no ku kivi abo muri OBR bazogume babandanya bakora iki gikogwa gushika yaho amahera yose abatanga amakori baheranye yose agaruka mu kigega ca leta. Ntidushobora kwemera yuko abene gihugu batanga amakori bakayatoza ku bene gihugu hanyuma akacaja mu mifuko y'abantu kandi ibikogwa by'igihugu navyo bikenewe gukorwa. Nuko tuzoheza tubandanye kino gikogwa mu ntara zitandukanye no mu migwi itandukanye